tuzoririmba izo dusanzwe abantu basanzwe bazi dusanzwe dufise muga tuzoririmba na shasha mutima wanje himbaza Imana nabimba mu byose muhimbaza izina ryiwe gera mutima wanje himbaza Imana nabimba mu byose muhimbaza izina ryiwe gera niwibagire ibyiza yakugiriye kubw'ubuntu bwinshi niwibagire ibyiza yakugiriye kubw'ubuntu bwinshi Sandi Nduwimana umuririmbyi asanzwe akina n'amareresi uno munsi uri mu Burundi hariya ku kibuga c'indege mwavuze yuko muje gufasha urwaruka rwo muri Revelation Worship Team kusohora ntuze album yabo Calvary twagira tubabaze mbega ubwo rwaruka mwari musanzwe mukorana Sandi yego twaramenyanye nyene tubona ko dukwiye nyene gufashanya kubera ko dusanzwe turi tuhurikiye twese mu mugwi wo kwamamaza ubutumwa gira kabiri indirimbo zabo zirimo ubutumwa bwiza cyane inkoramutima kabisa burakora ku mutima ku buryo umuntu uwo ari we wese aravye indirimbo yabo guhera ku majambo guhera ku uwanditse byose n'ukuri ni ibintu bikora ku mutima nico gituma navuze ati abadutegerezwa kwifadikanya kugira ngo twese tugeraho tugejeje igikorwa c'Imana. Egome tuvugana nabo muri iyo chorale batubwiye yuko iyo album yabo ya mbere mbega turiko turanaraba intumbero ya company Hidden Talent Company ntitwava tuvuga yuko bigiye muri ya ntumbero nyene yo kuvumbura za mpano zitaboneka tuce tuvuga ko namwebwe musanzwe muri iyo ntumbero nugushigikira igikorwa c'Imana barashora kuza ni kubuntu mugabo wiyumvire gushigikira igikorwa c'Imana ashobora kuzana izo 10,000 bakamu iyo flash iri mu ndirimbo canke 25 uko umwe wese azorongorwa ni igikorwa c'Imana kandi natwe bidutwara amahera hari abantu mama bavuga tugurisha ubutumwa ariko sivyo uko natwebwe burya butumwa tubikora kuri gusa tubikora n'amafaranga dusohora so badushigikiye biduha intege zo guca dukora ibindi mu Burundi hasanzwe hari abaririmbyi benshi kandi bakora ibiteramo nawe uje gukora igiteramo ni igiki ubona gishasha uwo uzanye muri iki giteramo cawe igiteramo kuri iki gikorane kizoba na je nzoba ndumushitsi nibaza ko hani nari bo bivuga kubera nanje nzoba ndumuwemvite icyambere cyo Sandi yarubatse izina ico ni cyambere hama kuba adoshobora kuhaba presence yiwe burya hari benshi kuba bamaze kumenya ko Sandi azoba hari benshi bazifuza nabo kuhaba bigaca bifasha rero n'utokumvise bwa butumwa ashitse zokumva ya message namwe akajambo mushobora gushikiriza abantu bariko bararindira iyo album yanyu novuga ati mwitege ibintu byiza kandi ni indirimbo ziryoshe kumva kandi zirimo amajambo akomeye nkuko mwene data Sandi yabivuze zirabereye ziraryoshe kumva aho muri turasabye support kandi Imana ibaha umugisha. Ikibazo cya nyuma kumbure Sandi nitumumenyereye kubona akorana ama featuring n'abarundi ni kiye kintu kugira umuntu akorane na Sandi bisabwa management nibaza ko si hari kugira ngo abyishure mugabo niyo bacako kugira ngo dushore gukorana igikorwa nkombaza ikibazo ariko sinzi ko kiza koroha kugira ukinyishure tutabeshanye akabonetse baguhaye sinshaka ibigitigire na mamiliyoni nkangahe oya ntabwo bivuga no comment ariko baguhaye amahera cyangwa ni support like yeah okay talent show igushimire